Tasha yagaragaye afise imbanyi. Jameni. ariko abantu ni hari usanga yari yambaye rujya rudiri. Rujya nariko ndababwiye. Ni nka base nka zingaye nka zitatu wewe ku ruhande rwawe ubona yuko umuntu akoze base imeze uku ishobora kwica carrière yiwe. Tugerageje kuraba post ya Nerinati. Ya postinze kajya ka video. Yego. Ndacatohoza yuko yibungenze canke ko atari ibitepe yashizemo. Mbehoho umusani kugira base muri carrière yiwe y'umuziki hari ico bifasha. Linoji Monia Flair urukundo rwabo base canke ni reality? Ni reality kandi mu kibanza kimwe. Kandi nta nigihe kinini ye novuga ngo cari gihaciye ngo urumva no. Ego. Ariko tubona arakoze challenge ya muri abana babi. Nkambi babimye. None aha wewe nivyoboneka yuko uyifise canke ko wambaye kijya kintu. Oya nakoreko. Sima Verono umwana ari. Ushaka yona umwana ari. Ngo sugi bamubima bimwe. Ego. Sugi. Ngo bamubima bimwe. Tegerezwa. Nijari wabonye sugi bayibima bima. Sasa kano kavura ni kabahende ibintu byarazimvye. Kabakoreshe ibitabo. Ibintu byarazimvye. Yes abakunzi ba Yaga Tech TV murameze fresh. Nizere ko mumeze neza ku mpande zose zisi. As you know, call me. My name is Alvin Gucci Janjalao Sharpshooter, the morning star all the way from Burundi Bujumbura. Mpande yanje nkaba ndi kumwe ni Chana inana yamata yamashame. Wabuja. Meze neza. Meze bien now. Freshi. D'accord. Umota neza cyane. Comme d'hab. Ndiko ndavyumva no kuri kamera bitegerezwa kuzojamwe. Bizojemwo. Behind camera, Mr. Va. Mr. Yes, ni wabari ku behind camera kugira duhama image ameze neza. Ibintu bisukuye, ibintu biri ku mwanya kugira nyine mugume muryoherwa, mugume muronka ibintu biri update. Yes, bakunzi ba Yaga Tech TV. Umuziki wacu twovuga ko winjiriwe. Uko kwinjirirwa winjiriwe mu bintu byinshi cyane bitandukanye. Ariko nk'abadasinzira tuba turi ku mwanya kugira tuze hano tutanga umuco w'ibintu nk'abantu dukunda gukurikirana utuntu n'utundi w'ibintu kungene biriko biragenda mabuja iterambere ry'umuziki muri rusangi nk'umumenyesha makuru usanzwe ukurikirana inkuru nyinshi zitandukanye iterambere uribona gute? Bon, ndiko ndariraba. Ariko banza kwanza uramutse bakunzi wa Yaga Tech TV. Abakunzi ba Yaga Tech TV ndabaramukije cyane gose comme d'hab ni Ryan muri kumwe. Canke Miss Nene. Konaka aka. Akonaka aka. Umushua wakunda kukwitana. Umushua wanje. Afisa amazina menshi anyita. Akukunda cyane wewe nakara. Mama. Wow. Kara kantu nanje ndakunda kugakoresha. Mugaje ndagakoresheje banyita ko ndumwesiko. Kubera iyo je mbwiye umudada nkamuhamagara mama ngo shabwo n'ubwesiko rukurantamwo. Mukundana? Dukundana canke hari umukobwa asanzwe. Oya ari urusadwe ko kumuhamagara mama. Se nibiki? Nagateka ariko mbanda go. No. Ivyukiye kuvyita nde? Baby wawe. Kubera iki baby wanje ari wabakwiriye kwitwa mama kandi mba mfise mama wi wanje. Tubandaye tugende kwiterambere ry'umuziki ahantu bisigura waba bangira cyangwa karononeka aragahejeje agakaka karononeka nk'umumenyesha makuru umukobwa ugira umukobwa cyangwa umugore ntiharagera kuba umugore oya kadaje sindo umugore nzomukenyezi umugore kivuye mu rivuga kugora abagore bivuye muri ivuga kugora abagoranyi bagorana
kandi no mu muziki abo bagore barimo ibintu biriko bizana twashaka rero tubamenyeshe ko muri uyu muziki hari vyinshi abantu baba batazi ariko nka twebwe abamenyesha makuru tuba dukurikirana cyane ubuzima bw'abasani ni vyinshi tugenda turabona kandi tubona yuko bishobora no konona byaterambere dukeneye mu muziki wacu wa kabiri gatanira uyu munsi hakwavugwa amakuru menshi atandukanye aho tugerageje kwinjira kwa Mkombozi umwarashoboye gushikiriza ivya Mkombozi aho mwavuze vyinshi bitandukanye mugabo rero haciye haza sinzi ko twozita ko ari ama insolite sinzi ko twozita ko ari ama base mbehoho umusani kugira base muri carrière yiwe y'umuziki hari ico bifasha bon sometimes hari ico bifasha bivanye peut-être nk'igikorwa agomba gusohora ariko hariyo n'igihe ukora buzz atagikorwa ugomba gusohora ukatusanga uri kuriyicira wowe bwawe carrière yawe ukacuyica bivanye niyo buzz uri kurakora ariko buzz ni nziza ziranafasha bivanye ariko n'igikorwa uri ugomba gusohora Linoji Monia Flair urukundo rwabo buzz canke ni reality ni reality bajya waramaze kuvyemera ashaje nitwo bashira ku ruhande rwa buzz aho nta buzz irimo ariko reka ndabwira bwa mbere batanguye nka buzz bwa mbere batanguye nka buzz ariko rero ko ivyo ubivuze urabiye kuki ubwa mbere igituma mvuga yuko batanguye nka buzz urazi yuko bari bagira basohorana indirimbo igera C'est la vie urabona igera C'est la vie nyene yatanguye nka buzz abantu babona kenshi ariko bica birinjiranamwo barinjirana nkuko kwiyongeraje ushobora kwinjiranamwo none guciwe oya twovuga yuko rero beze ari gifasha rero muri hari gifasha uko hari umuntu ashaka kuvuga ati ndakeneye kumenya reality nimba ari ukuri canke atari kuri ni nka beze nka zingaye nka zitatu wewe ku ruhande rwawe ubona yuko umuntu akoze beze imeze uku ishobora kwica carrière yiwe nka buzz ya mbere nk'umuntu ashobora kwambara rurya rupope gwinda rana rurya gwinda uraruzi pope gwinda hari uruntu umuntu ugasidonko akagwambara ukibaza ko afise imbanya atafise imbanya ko nagakuru gashasha navyuzi akambara nyene kugira abantu babone ko afise inda muga ntibarinda ya vrai ivyo bintu mu Burundi birahari birahari niga kujya hari bisusu aho nabari ayo makuru ntayo mfise doka kambara nka rujya rudiri gwinda atanda afise rero abantu bakabaca bavuga ati ya muntu yatwaye inda abantu bagatangura kumukritika byinshi bigiye bitandukanye ugasanga umuntu uri kurata icizere ku bantu somehow bivanye n'ico kintu wakoze sivyo si gikorwa ugira usohore siki ugira usohore ariko ugasanga uri kurashiraho kujya kididi cinda uri kuriyicira wowe bwawe abantu bazogutakariza icizere sivyo aho onye carrière yawe uri kurayica pe sindakubesha iyo ni base ya mbere wokora umurimvyi ikashobora kukononera vyose ku ruhande rw'abakobwa umukobwa iyo onye irashaka kukononerera ibintu byinshi kabisa uvuze ku ruhande rw'abakobwa ari amakuru arakaracana cyane ko ku muririmvyikazi afise ibikorwa vyinshi vyagiye birakundwa nawe subundi ni Tasha Oda tuheruka ari muri management ya Lavash Entertainment aho yashikirije avuga yuko we na manager wiwe ariwe Alvin Smith ko bihagaze ariko inyuma yaho
nivyo yarabandanije ko akora ariko nta nguvu zikomeye zizagiyemwo twasubiye kubandanya tumubona bivanye amaze kuva muri management nubwo yabandanyije akora imiziki twagiye turayibona uyu munsi hariko havugwa amakuru yiwe menshi atandukanye muga muri ayo makuru yarapostinze video ariko arakora challenge y'indirimbo ya Linoji muga muri iyo challenge look abantu bamubonyemwo byaragize impact ikomeye cyane Tasha yagaragaye afise imbanyi jameni ariko abantu hari usanga yari yambaye rujya rudiri rujya nariko ndababwira zoshika umuheruka Tasha ryari wewe Tasha kuko iyo ndirimbo babi yego yaragize challenge yayo ariko hari n'indirimbo Alvin ari mu gusohora nayo nyene yaraheruka kugira ntanda yarafise muri challenge yakoze ntanda yarafise ariko akoze indi challenge ya babi aca akora yerekana ko afise imbaye ego kandi mu kibanza kimwe kandi nta n'igihe kinini ye novuga ngo cari gihaciye ngo urumva no ego ariko tubona arakoze challenge ya muri abana babi nkambi mabimye ngo baramukoreye ko bon kandi kintu ntimutangare kindi naco aracari sugi yarabitwibwiriye neza kandi yabivugiye nga kuri kamera za ya Gate TV ko akiri sugi rero ntimumukritike gose ariko rero ari ikintu burya Tasha Oda yashatse kutubwira gusa ntacyo twashatse kucitaho itariki 22 mu kwezi k'umunani yarigeze gupostinga amafoto aho yavuze nti turabe yavuze ikibazo cyanyu ntimubaza mba ndababwira utuntu n'utundi ikibazo cyanyu ntimubaza mba ndababwira utuntu n'utundi biboneka yuko iyo mwari kuba mwaragize utuntu mubaza mwari no kumenya yuko niyo ndayifise arashaka kuvuga ati ikibazo cyanyu ntimubaza mba ndababwira utuntu n'utundi ashatse kuvuga ikindi kintu aho nyepeta ashaka kuvuga ati ntimubaza mba ndababwira ikiringo nzosohora yindi utuntu n'utundi ikibazo cyanyu ntimubaza nta makuru mufise ega utwo tuntu n'utundi ivyo byo kwiyumvira ko afise inda nta makuru mufise ikibazo mwomba jije nkabwira ko ndayise canke nayifise ariko yarashoboye kubitwereka yuko atwereka iki ushaka kwambara plastique uzi impamvu ndakubwiye yuko ntivyaherenga sawa msesanguzi oya ntivyaherenga jewe je ndamukurikirana cyane Tasha yap ari ahantu yiyise umuvyeyi akajambo kamye kuri uno muvyeyi yapostinze ifoto ziwe yambaye gwa rubora mukunda kwambara ngiyi foto nginga akajambo kamwe kuri uno muvyeyi ahavye manga neza ko ari yinjiye muri mu bavyeyi no eka ndagutera inkuru rana jewe ikintu ni ikintu nziko ndabona kuri Tasha agira sohora indirimbo agira sohora indirimbo twovuga yuko rero ashaka gusohora indirimbo yo guhayagiza umuvyeyi ashaka kwerekana ko afise inda ukunindisha kubikira mu ruhisha rega ibyo byose ni ibintu byo kwiyumvira ko abantu dusha muri negative twiyumvire ngo rafise inda ngo rafise entertainment ngo ubunye ariko barafatanya amafoto yiwiwe bagafatanya amafoto na ya Gina Dinera ngo mama ngo Gina Dinera ngo ngo yaragize novuga gute ngo yaraba kuye mwisoni zo kunyegeza yuko ibitwarire donc ibidiri byo ko kweki buca muja muri negative kubera iki
wewe rero urahakana yuko ijya atari inda ya vrai. Sinda kabisa. Asha ndabihakanye. Ubibonera yuko atari inda ya vrai. Kubera ashaka yambaye kijya kidiri. Kiya kibiri kandi numva ngo hari igihe gikoroka. Canke akoroka vya bindi vy'ibisusu babandi. Vyose birakoroka ariko iyo agifashe neza nigikoroka. Kujya kuntu karatamba yizungurusha. No, kwizungusha guma yerekana gusa yerekana. None kijya kintu bambara cerekana ko ari inda. Kumengo umukondo uraboneka n'umukondo. Nuko gusa no kikuronderera ngaha. Ndagikuronderera ndagikwereka. Biramaze kugushikira wowe gacambara. Oya naco ndambara. None acambara gute kandi jewe ata. Eregaje muri kuri tarinda. None ngura busira cyanda cyambara. Igihe cyangwa igihe. Oya. Kaca bambima. Oya reka. Banzu haguruke kwanza gati ikintu ndawe. Banzu haguruke gato ikintu ndawe. Iyo bambaye vya kwa tuhere kwanza inyuma kugisusu. Iyo bambaye vya bisusu babandika. Hindukira turaba reka. Biba bimeze gute? Iyo bambaye bimeze gute nyene? Yatwereke kuko none atavyumfise nimushaka kuyibona sivyo abantu b'Imana ko natwirikirana. Bisaba yaba ndacambaye nuko mutamgenze ndacambaye nagusenze birashikana ukacambara. No kiguze kugira ndakibereke. Sawa. Aha kukunda nayo. None aha wewe nivyoboneka yuko uyifise canke ko wambaye kijya kintu. Oya nakoreko. Sima fenono umwana ari. Ushaka yona umwana ari. Wora urabihakanye kwijya atari inda yatasha. Siyo. Ariko kuba artiste b'abakobwa kubera iki iyo abakobwa bari muri industry benshi muri rusangi usanga nk'ubu afise imbanyi ntidusubira kumubona kandi muri industry biba biheze naco bivugako bo hajya anye icambere kuko icambere abatwaye imbanyi y'igitwarire sivyo iyo twaye inda y'igitwarire kuboneka muri indasumenga ni gisebo reka ndakivuga uko sivyo kandi no mu ndero y'ikirundi sinzi yuko kera hoho ni iyo twaye inda basa hariho nk'umuntu ashaka gutwara inda atwaye inda y'igitwarire ugasaba kumubona inyuma y'amezi 10 yaravyaye donc no se kumara parce que avuga ati nabaye igisebo ku abantu nibambona bazombona gute abantu niba umva ibidiri vyukoye rero biba bisaba yuko ashaka kugenda nyene akaja kahara kuko umuziki wiwe ntibosubira kukunda gose uryoshe yatwaye inda y'igitwarire kuko abantu barakritika gose kandi tureke n'abantu n'indero y'ikirundi ntibitwemerera tuje turabivugana ko neza sivyo ntibitwemerera rero mu gihe abanze kwitwara ukabona nk'umukobwa yatwaye inda nk'igitwarire agumya ayenyaguza ya general twavuga ko ari y'igitwarire no si y'igitwara afise umugabo none ninde yayimuteye shaka ari wewe ayo ne andi makuru ujya tugereye gutoza ashaka ari we cyangwa cameraman ntavyo tuzi ariko nta mugabo nuwo munsi iganda rero na ya general y'igitwara tuvuga rero ni yatasha oda nk'igitware ko nta none arubaka ari mariage maze kubona yatasha oda azoba ari igitware n'imbazo bafise njo ivo yufu twayiza igitwarire genda winyegeze uri kivume tugerageje kuraba post ya Nerinati ya postinze kajya ka video yego ndacatohoza yuko yibungenze canke ko atari ibitepe yashizemo yego kuko uravye neza ku bantu bazi kuraba inda umukondo sinzi yuko uza gusokoroka inganuko ya ikindi muravye neza umengo si wa vrai gerageje ngo kuraba neza ijya video ngo sitasha oda wa vrai gusa abantu bibeno no munafise inda basi sinzi ko mwabonye kwa Jinajine rukuntu yarame ngo gusa ngo ndacatohoza ngo mwibuke yuko vuba asohora indirimbo birashoboka ikaba ni base
ya Tasha Oda. Ubwo Tasha Oda yo kwibeshera agatwereka image afisinda no si beze erega okay ni nka cagihe reka ndakwereke rero aho uyu mukobwa afise n'ubwenge hari muteko buravyumviritse sivyo kijya gihe ca mbere yaraje aravuga yuko we na Arvine batandukanye ibintu vyinshi ijya ari beze sivyo nubwo mu nyuma vyacenye nibiba vy'ukuri sivyo ubu onye ariko aratwereka iyindi beze kugira ngo dusubire kandi kugira iki kumuvuga ko kandi rega ni kuno munsi njewe nozima example hace nk'igihe kinini yankacanzana nk'akantu kari buzz kuntu abantu bakamenyera kuri ako kantu sivyo kugira ngo abantu babe updates kuriwe bagume bamukurikirana barabatsi bega Tasha no musimeze gute njo yivo Kiraje kuraba yararonse n'abamufelicita nka Landry promoter yaramupostinze aramufelicita umva rero abarandri bose bari mu binyoma inshuti yanje muri mu binyoma agira sorry indirimbo ijya sinda ya vrai mukazosanga bijya bintu ari ivyo nawe tukadosanga ari byo navyo nye tudoza nga tubivuge kubera iki mwononekaye abantu bose muje mu muziki mukiri bashasha muce babimabima wayi muri ko nibiki navyo nitwasanga ari byo nitwasanga ari byo tuzogaruka nga anye tubabwire kubera iki ngo mwiyandagaza nini mufise ingore nyabaye ariko umengo vyo bababaza bategereza nyene kubabara vyoshika bikakubabaza wumvishije undi mukobwa ya birambabaza bamuteye erega hagi ubuzima bwiwe ububwishe none sagateka ubumuhaye nyene siteka aba yaronse uwo mukobwa gutwarira ure twimiriza abakobwa bose bagende batwara amada oya ko niteka oya siteka kumukuramo kukuramwo inda no noneho kwera iki mugende bakababimabima Nica urumva rero turindire yuko turindire tuba turabe kwari ndayavre cyangwa atari yavre nitwasanga ari yavre nitwasanga abantu rero bazi no kuraba duhure muri commentaire kabisa duhure muri commentaire muturabire si ari ndayavre canke ari kijya kintu yambaye kano ga climat ni kabahende asante sana